Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashyikirizwa na Emmanuel Nyongeko. Musangwa amahoro bakunzi ba radio RPA ijwi ry'abanyagihugu kaze mukurikire amakuru twabateguriye kuri uyu munsi wa gatandatu genekezo ya 12 ntwarante umwaka wa 2022 n'amakuru ashimikiye ku ngingo nkuru zikurikira. Haribonekeza ubukene bw'umuyaga nkuba mu mihingo itandukanye y'igihugu ibiheza bigatuma ibikorwa bimwe bihungabana. Rano makuru muraza kumva uko byifashe mu ntara za Rutana na Cibitoke. Aho nyene mu Cibitoke abarimyi baridoga ko batakironka aho bashorera umwimbo wabo w'ivyamwa kubera imbibe Uburundi buhana n'ibihugu bibanyi zicugaye. Tubafitiye n'ikiganiro ku isoko c'urunani rw'amaradiyo mwama mukurikira ku misi yose ya gatandatu. Uyu munsi tukaza kurabira hamwe ibijanye n'umugwi nserukiragihugu w'abakenyezi uherutse kuronka uburenganzira bwo kuja mu ihiganwa rya Afrika. Mu kanya idonido y'ano makuru ndasubiye kubaramutsa. Duhere mu gisata c'umutekano. Ibiziga bitatu abagabo babiri n'umukenyezi byaratowe kuri uyu wa gatanu muri komine Buganda intara ya Cibitoke. Amasoko ya RPA muri iyo ntara akabamenyesha ko atawashoboye kumenya umwidondoro w'abo bantu. Ikindi kivugwa n'amasoko yacu nuko ivyo biziga byari biboshwe n'imigozi. Abanyagihugu babibonye ubwa mbere baciye bihutira gutabaza abajejwe intwaro, abo nabo bahavuye bategeka ko ivyo biziga bihambwa ku munsi w'ejo nyene. Inyubakwa y'iradiyo n'imbonesha kure ubuntu iri muri komine Mwumba intara ya Ngozi yaratewe n'umuriro mu ijoro ryo kuri uyu wa gatanu. Uyo muriro ukaba warononye ibitari bike mu vyuma bigize iyo mbonesha kure, ariko Imana yarakinze ibitari bike mu vyuma vy'iradiyo birarokoka. Amakuru dukura ibuye muri komine Mwumba intara ya Ngozi amenyesha ko uwo muriro watewe n'amasase yaturiye imatera mu gihe umufundi yariko arasudira ivyuma muri iyo nyubakwa. Ayo makuru nyene amenyesha ko imodoka rijejwe kuzimya umuriro yahashitse ibintu bitarayangara irashobora kuzimya uyo muriro. Nayo umufundi yariko arakora akazi ko gusudira ivyuma yaciye ajanwa mu bitaro vyo ngaho nyene ibuye. Inyubakwa ya radio n'imbonesha kure ubuntu isanzwe iri mu nyubakwa nyinshi za fondation ubuntu ishirahamwe ryashinzwe na Denise Bucumi Nkurunziza, umutambukanyi wahoze ari umukuru w'igihugu c'u Burundi Petero Nkurunziza. Mu kanya tubandaniriza n'amakuru mu gisata c'imibano. Amakuru y'imibano tuyahare mu bumanuko bw'igihugu. Abanyagihugu bo ku mugwa mukuru w'intara ya Rutana baratewe umutima uhagaze n'icikagurika ry'umuyaga nkuba riguma ryisubiriza. Bavuga ko ata munsi wijana umuyaga nkuba udacitse, ibituma bagira uruhombo runini kuko bamwe babeshejweho n'ibikorwa bakoresha umuyaga nkuba. Inkuru tubaza Eroje Kwizera. Ku mugwa mukuru w'intara ya Rutana abanyagihugu baho bavuga ko babuza ayo bacira nayo bamira biturutse kwikena ry'umuyaga nkuba, bakamenyesha ko haciye amezi menshi bataronka umuyaga nkuba nk'uko byategerezwa. Abanyagihugu bo mu ntara ya Rutana batuye umutima uhagaze n'icikagurika ry'umuyaga nkuba yashobora kumara n'iminsi ibiri canke irenga, ko ku munsi wa kane umuyaga nkuba wacitse isaha y'indwi ugaruka isaha 10 zo ku munsi wa gatanu. Iryo cika ry'umuyaga nkuba rica rikurikirwa n'ikama ry'amazi. Iryo cikagurika ry'umuyaga nkuba riguma ryisubira rimaze igihe haba mu ci haba mu mvura, iryo cikagurika riribonekeza. Iryo cigagurika ry'uwo muyaga nkuba rituma abanyagihugu bagira uruhombo runini, na cane cane abasanzwe batunzwe n'imyuga isaba umuyaga nkuba. N'umusuderi urumva yarafite nka komande yari gukora nk'umunsi umwe cyangwa mu minsi ibiri, arashobora guhera n'indwi iyo komande atarayiheza. Nk'umuntu nawe amwa urumva asubira gukora, urumva umuryango wiwe ntusubira kubaho uko vyahora. Nico kimwe rero n'uwandika ku mashini nyabwonko nawe nyene urumva ubuzima bw'umuryango n'ubwiwe buca buhagarara. Urumva ntabakironka ifaranga two gusuma canke kurondera ibindi vyankenerwa. Abanyagihugu bo ku mugwa mukuru w'intara ya Rutana basaba abarongoye ishami ry'idezo gutorera umuti ico kibazo c'umuyaga nkuba, maze bakarangura ibikorwa vyabo vya misi yose nk'uko bitegerezwa. Iryo kena ry'umuyaga nkuba mu Rutana ryatanguye kwibonekeza kuva mu mpera z'umwaka uheze w'ibihumbi 2021.
twarondeye abarongoye ishami Regideso mu ntara ya Rutana ariko twabakenye. Eroje Kwizera urakeneye tuve mu Rutana tuje mu ntara ya Cibitoke aho haheze amezi 3 hari ubukene bw'umuyaga nkuba mu gisagara ciyo ntara. Abarangura imirimo isaba umuyaga nkuba bavuga ko batakironka n'ingene babeshaho imiryango yabo, hakaba n'abandi baganya kubera batagishoboye kwishura amadeni bafashe mu mabanki. Elvis niyo mwungere aradushikana aho mu ntara ya Cibitoke. Abanyagihugu bakora akazi gasaba umuyaga nkuba ku mugwa mukuru w'intara ya Cibitoke bavuga ko bamaze hafi amezi 3 baronka umuyaga nkuba nabi kuko isoko ryacu ribimenyesha umuyaga nkuba uraboneka ariko ukamara amasaha make cyane. Iryo soko ryacu rivuga ko babajije muri Regideso bababwira yuko ari ikibazo c'imashini zikoresha umuyaga nkuba zabaye murengera muri ico gisagara. Twebwe dufite amamure afite imiceri, abandi bakagira amamure afite ubududu. Twe twahora dukora iminsi yose nk'uko bisanzwe, mu nyuma haduka ikibazo cy'uko umucanga uzuracikagurika transfo, umucanga ukaturuka muri transfo igasha. Abajejwe Regideso batubwiye yuko imashini zabaye murengera aricyo gituma umuriro udakwiye. Icyo gihe batubwiye ngo tuze turarindirana, bamwe bagafite ejo abandi bakaramukirwa uwundi munsi. Ibyo twarabikoze hanyuma hagera igihe bisendwa. Abo bakora akazi gasaba umuyaga nkuba bavuga ko batagira ayo bacira nayo bamira kubera batabona ingene bazotunga imiryango, ngo ikindi nuko bafise amadeni mu mabanki. Kugera no munsi ntidufite ducana natumira kuko dufite imiryango mbere ni ibintu bitoya, turafite amadeni ya banki. Amadeni ya banki bagomba duharura ko amayentere ubu unyi turaheranye amafaranga menshi mu mabanki kuko turiko turakora. Ico rero tubona kitugoye ni ico kintu c'uko itari kiraza vuba kugira ngo dushobore gukora turiho amahera y'amabanki y'abandi. Ubu abana ntibaja kw'ishuri, amaminere twarabuze ntitatuze burara n'uburamuko. Abanyagihugu basaba Regideso gutorera umuti ico kibazo mu maguru masha. Uruganda rwa RPA twarondeye umuyobozi mukuru muri Regideso ariko tukaba tutashoboye kumuronka. Elvis niyo mwungere tukiri ngaho nyene mu ntara ya Cibitoke nayo nabivuze nciye ku masonga. Abarimyi b'ivyamwa bavuga ko bafise ingorane yo kuronka aho bashorera umwimbo wabo kubera batakirekuriwe kubishora mu bihugu bihana imbibe n'u Burundi, bagasaba leta kubafasha gutora umuti w'iyo ngorane. Ni nkuru tubaza Eric niyo nzima. Abo barimyi b'ivyamwa bo mu ntara ya Cibitoke bamenyesha ko umwimbo wabo usigaye wononekara cyane kuko bose aho babishorera mu gisagara ca Bujumbura bitagurwa neza. Iyo ngorane ikaba yaragaragaye cyane kuva igihe imipaka y'u Burundi n'igihugu kibanyi cy'u Rwanda yugariwe nk'uko bivugwa n'umurimyi. Iyo ni ingorane twebwe abarimyi b'imyembe dusanzwe dufise kuko tuyirekera ku biti mu ntumbero yo kugira turabe ko agasoko mu gisagara ca Bujumbura ko kwiyongera. Ariko rero kubera yuko abarimye ari benshi, umuntu aguma arinde yibaza ngo ejo agasoko karaboneka, abandi bakaguma bamanura bajana, usanga ari Bujumbura isoko yapfuye, nta mahera meza umuntu ashobora kuronka amushimisha ari. Nacyo gituma cyo tubirekera ku biti, usanga havyahiye byabuze byakorotse kubera yuko umuntu aba yabuze abishorera. Ezi hakiri kare twaca tubimanura tukabishora mu Rwanda canke muri Kongo. Umwimbu rero tugabana nko byose byakorokeye hasi gashabikwa ubusa. Abo barimyi bavuga ko uruhombo ari runini kuri bo no ku bakozi babo, basaba leta kubafasha kurondera amasoko. Kuva bakayugawe barahombye ibintu byinshi kuko umwimbu twarawutakaje, wagiye ukorokera hasi nk'uko nabivuze ubwa mbere, bikaguma bikora kugira hasi. Umva rero uruhombo rwabaye runini kuko byinshi n'ibyapfuye ubusa. Ariko turumwana tubishorera ni kuvuga umuntu yari guhomba nko kugira rungana uko nguko. Ni kuvuga rero umurimyi nawe ahombye, bisigura ko n'umukozi nawe acahombera. Cyo twusaba leta nk'umubyeyi nuko yorora abo nyene turonderera amasoko dushora mu vyamwa byacu. Rero leta nk'umubyeyi yodushikiraho bishoboka byose, katudodorera bakatondera isoko cyangwa bakatondera amahinguriro ashobora guhingurira ivyamwa byacu. Iyo ngorane yo kubura amasoko ku barimyi b'ivyamwa iribonekeza no mu zindi ntara nka Rumonge. Tumushimire na Eric niyo nzima. Hagati aho rero umuryango wa Afrika y'ubuseruko umenyesha ko kubika umwimbo mu buryo bwa kijambere hakoreshejwe ubuhinga bwa none na cane mu gushingura neza ivyimbuwe ari byo bizotuma umwimbo ubungabungwa. Ubicishije ku rubuga ngurukana bumenyi rwawo, umuryango w'ibihugu bihurikiye muri EAC uvuga ko akarere buri mwaka gahomba cane ibifungurwa baba bimbuye kubera kutabibika neza canke ngo haboneke isoko nziza. Idonido na Emile Nibasumba.
umuryango w'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko umenyesha ko uko umwaka utashe wamuhomba 30% vy'umwimbu w'ibiterwa vy'intete. Uwo muryango kandi ugahomba 50% mu biterwa bimerera mu kuzimu arivyo bafungura imizi. Nayo kubijanye n'ivyamwa n'imboga, umuryango w'ibihugu bigize EAC uvuga ko buri mwaka uhomba bigera kuri 70% nkuko biri ku rubuga ngurukana bumenyi bw'uwo muryango. Icegera cy'umunyamabanga mukuru wawo Christophe Bazivamwo ajejwe ibijanye n'umwimbu n'imibano amenyesha ko ibihugu vya EAC bishobora guhagarika urwo ruhombo mu gukoresha ubuhinga bwa none mu kubika umwimbu bikawuhingura no mu kuwutekera neza mu buryo utononekara. Christophe Bazivamo akamenyesha ko bizofasha cyane mu iterambere ry'akarere kose, cyane cyane mu kugwanya inzara, mbere n'abarimyi bakahatorera koyoko. Kubw'ivyo kugira ngo iryo hangiro rishobore gushikwako, icegera cy'umunyamabanga mukuru wa EAC avuga ko uwo muryango washizeho intumbero igaragara mu kwereka abanyamitahe icifuzo cyawo mu bijyanye no kubungabunga umwimbu. Aha akavuga ko EAC yashizeho uburyo butomoye bwo kugwanya urwo ruhombo mu gushiraho ingene ivyamwa n'imboga bigiheza kwimbugwa vyoza birabikwa. Mbere uwo mutegetsi akavuga ko hagiye kwiyongera inyubako zo kwimburiramwo zirimo n'ibikoresho bizobikwamwo uwo mwimbu ku buryo utononekara. Kubwiwe ivyo bikazojana no kuraba ingene ivyo vyimbugwa vyoza birashingurwa neza mu bikoresho bita emballage mu gifaransa. Ivyo rero Christophe Bazivamo yabishikirije kuri uwa 11 Ntwarante aho yarari mwihayanishwa ry'ivyimbugwa bise Food and Agriculture Expo iyarusha mu gihugu ca Tanzania. Muri iryo hayanishwa Bazivamwo yanavuze ko igikorwa nk'ico ari akaryo keza ko kwereka abanyamitahe ivyiza vya EAC, mbere bakanahamenyera n'ibindi vyinshi batari bazi ku bidandazwa biri mu muryango wa Afrika y'ubuseruko. Emile Nibasumba na wewe urakoze. Mu kanya igice ca nyuma cano makuru. Mu kiganiro ku isoko cuno munsi tugaruka ku bijanye n'ingene umugwi nserukiragihugu w'abakenyezi b'u Burundi warose itike ryo kuja mu ihiganwa rya Afrika. Ku isoko mu bishikirizwa na Eroge Divin Remesha. Ku isoko ni ikiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo, Radio Inzamba Agateka Kawe, Radio RPA Ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance. Mu mpera z'ukwezi guheze umugwi nserukiragihugu w'umupira w'amaguru w'abakenyezi wararonse itike yo kuja mu ihiganwa rya Afrika uhejeje gutsinda umugwi wo muri Djibouti kuja mu nkino za nyuma muri ico gikombe ca Afrika. Akaba aribwo bwa mbere bibaye ku mugwi w'umupira w'amaguru w'abakenyezi mu Burundi. None hari ico vyungura ku iteka ry'abakenyezi canke ry'igihugu? Inyishu ni muri iki kiganiro ku isoko cyo kuwa 12 Ntwarante mu 2022 muri kumwe na Eloge Divin Remesha. Kugira umugwi nserukiragihugu w'u Burundi uronka itike yo kuja muri Maroc watsinze mu rukino rwa mbere ibitsindo 6-0 umugwi wa Eritrea. Mu rukino wo gusubiriza intamba zongera zitsinda ibitsindo 5-0. Mu rundi rukino rwabuhuje na Djibouti Uburundi bwatsinze ibitsindo 6-1 mu rukino rwa mbere bwongera gutsinda ibitsindo 5-0 mu rukino wo gusubiriza. Nadine Nibigira umukinya kongera akaba n'umuhagarikizi mpuzamakungu w'umupira w'amaboko bita volleyball avuga ko ari intsinzi ikomeye ku mukenyezi w'umurundi no ku gihugu. Intsinzi nk'iyi ku ishusho ry'umukenyezi birungura cyane kuko tusubije amaso inyuma gato mu mico y'ikirundi umukenyezi yarasi kibanza kitari kuja habona, kitari kuja mu mahiganwa. Mbere novuga ikibanza cyo mu gihango umukenyezi bavuga ko kandi n'ubu biracavugwa kuko hariho imigenzo imera nk'ikumira cyane umukenyezi. Ubu rero je kuri jewe iyi ntsinzi irahindura ishusho cyane, irafasha ko umukenyezi babona ko ashoboye kandi harimwo bwa bwitonzi, harimwo yamabanga jeje nk'umukenyezi nk'umwigeme. Birerekana yuko umukenyezi ashobora gukora ibikorwa nk'amahiganwa nk'inkino ahesha
icubahiro igihugu ahaje icubahiro abarundi bose mbere afasha no kumenyekana neza kw'igihugu canke kw'akarere. Kuri mikoro ya bagenzi bacu ba Radio Inzamba na Television Renaissance, Nadine Nibigira aranigura ariko kubona mu Burundi hakiriho ingeso yo kudaha abakenyezi agaciro bakwiye. Ndavye nkagereranya no muri 2019 igihe intamba mu rugamba z'abagabo zakina, ndibuka yuko jewe nabonye ubwa mbere ho bavyerekanye mu ikibiriraho, umukino bawerekanye ikibiriraho, hama abantu bose bari biteguye, haba mu gihugu haba hanze, bari biteguye gukurikirana uwo mukino. Mbere imbere ngira nk'indwi zibiri imbere warabona yuko abantu bashuhiye uwo mukino. Bisigura yuko uravye ikibanza bahaye uwo mukino wa 2019 w'intamba mu rugamba ku bahungu, ukaraba n'ingene umengo n'imbere n'umunsi umukino w'abakobwa w'abakenyezi w'intamba mu rugamba bare batsinze wagenze, hariho n'abantu benshi batari bazi yuko binaba, ntibyatangajwe cyane, bagiye batsinze ntibyamenyekanye gose, kiretse novuga nk'umukenyezi w'umukuru w'igihugu yaravuze, yarashimye intsinzi kuri tweet, ariko abandi nta bantu benshi bagize ico babivuga ko mbone ko ari umunezero nk'uwabaye muri 2019 ku bagabo. Ko nanje narakinye umupira, ndibuka ko twahora dushika mu higanwa rya nyuma ugasanga twebwe turiko dukina twirorera, kandi ari umukino wa nyuma kandi ukomeye, hama bakakubwira ati saa 4 abakenyezi baza bariko barakina, ati saa 5 canke saa 6 abagabo bazoba bariko barakina. Ugasanga ya saa 6 niho abarorerezi, niho abayobozi, niho abaza kuramutsa abakinyi bakina bashitse mu mukino wa nyuma bashitse. Ugasanga rero biraca intege. Rero iyo siguro ya mbere ndayifatira muri rusangi ku nyifato, kwishusho, ku kibanza baha umukenyezi gushika no ku mahiganwa. Isiguro ya kabiri nofata yuko hariho ibihe abantu bategerezwa kurengera mu isanzwe mugabo bitakunze ko barengera, kuko ubu turi mu gihe abantu benshi bavuga ati iringanishwa ry'amahirwe ku bakenyezi no ku bagabo, ariko imvugo ntijane n'ingiro. Rero kuri jewe mfata yuko hariho abantu, yaba abayobozi, yaba abajeje imikino, yaba federation y'umupira w'amaguru mu Burundi, badashiramwe inguvu nyinshi zo guhimiriza gutera intege mu mahiganwa y'abakenyezi canke mu bikorwa byo kwinonora imitsi by'abakenyezi. Ibihugu 12 harimo Burundi nivyo vyaronse itike yo kuja mu gikombe ca Afrika c'umupira w'amaguru c'abakenyezi giterekanije kuzobera muri Maroc kuva kwa kabiri gushika kwa 2023 mu Kakaro mu 2022. Aha kabari naho tugarukirije ikiganiro ku isoko cyo kuwa 12 ntwarante mu 2022. Mwakoze kudutega abiri. Eloge Divine Mesha nije nakibashikirije, naho ubutaha. Cyari ikiganiro ku isoko. Eloge Divine Mesha arakoze kuri ico kiganiro ku isoko ahejeje kudushikiriza. Ndabahaye gakeye ntangurire ku kinyamakuru Iwacu. Imbere yo gusozera tubabwire inkuru y'umubabaro aho umumenyesha makuru Edmond Toyi yaraye yitavye Imana. Edmond Toyi akaba yamenyekanye cyane mu kiganiro cy'ivyanditswe n'umumenyesha makuru caca kuri radio Bonesha FM. Imana imwakire mu bwami bwayo. Nayo yaravyanditse ko ibintu byinshi cyane rwose. Nuko rero tuti namwe bakunzi ba radio RPA, ni hano hagarukiye amakuru yo kuri uyu munsi wa gatandatu w'igenekerezo rya 12 ntwarante umwaka wa 2022. Mwakoze mwebwe mwafashe akanya ko kubana natwe, nongera nkengurukira abamenyesha makuru bayegeranije gushikaho mu yumva. Ivyo navyo tukabikesha abahinga b'ivyuma batumye amajwi abashikira atankomanzi. Mwanyana ninge ko nari kuri mikro nkaba ndabikibanuye. Amahoro n'umunezero bitangwa n'uhoraho bibane namwe aho hose muherereye.